Ndabifurije ibihe vyiza aho muherereye hose hatandukanye. Aya namwe mu makuru y'inkino yavuzwe cyane uyu munsi bimenyesha amakuru bitandukanye. Kaze. Reka amakuru yacu tuyahere muri Real Madrid aho umumenyereza wayo Zidane ngo ategura gukoresha cyane Marco Asensio muri iyi sezo igiye gutangura. Asensio mu mwaka muri sezo iheze nyakinye cyane kubera imvune yagize mu ntango za sezo, ariko mu sezo igiye gutangura ngo Zidane azimukoresha cyane. Ni umwe mu bantu yitegereze ko bitangaza mu busatirizi bwiwiwe. Amakuru yacu yabandanyize kuri Zidane ngwaho arimo arifuza mu myugariro wa Leipzig Dante Upamecano, umusore w'imyaka 21 asanzwe akinira Leipzig. Ni umwe mu myugariro bakiri bato barimo barigenza neza, aho yanashimwe n'abarejande batari baki igihe yigenza neza ku rukino rwa Atletico Madrid muri kimwe cya kane gishikiye muri Champions League. Zidane rero akaba yatamwe kumwipfuza. Tukiri kuri Real Madrid nyene ngo James Rodriguez yavuze ko kushimira gukina muri Premier League, abanyuma yahavuye ko ashaka kuva muri Real Madrid ariko yogeshaka kumurekura kubera ni mugadhabwa n'umwanya ukwiye gukina, ashaka kwisukamo gusa Real Madrid ngo nishaka kumurekura. Real Madrid nyine yamaze kwemeza yuko umukinyi wa yakiri muto Cristiano Jesus nyuma y'umwaka umwe yayizejemo yamaze gusinya muri Dortmund nizanye y'imyaka 2. Jesus nyuma y'imyaka 2 akaba azogaruka yarose experience ariyo mpamvu Real Madrid kunda guteza abakinyi bayo. Brahim Diaz nyine wa Real Madrid ngo ari mu nzira ziyisohekamwo aho hano bagiye gukina umugwi wo muri Espagne utaratangazwa neza nk'intizanyo. Ikimenyesha makuru Tuto Sport kiti Kevin De Bruyne ngo ashaka gusohoka muri Manchester City. Real Madrid yiteguye gutanga ubusabe bw'imiliyoni 100 z'amayero guteranya James Rodriguez nawe ashaka kuyisohokamo. Ibaze hagati mu kibuga ha Kevin De Bruyne, Toni Kroos, Casemiro canke Luka Modric yo bari moto. Reka twimukire kuri FC Barcelona. Muribuka yuko ejo haheze haraye habaye inama yahuje uburongozi bw'uwo mugwi aho ushaka gukora impinduka mu uwo mugwi. N'ibintu vyavuyemo ni nkaho Kikeseti azosubirwa na Ronald Koeman ngo twari babwiye Eric Abidal yahora ari umuyobozi wa sport nawe yahejeje kwirukanwa. Iyi ni inkuru nziza cyane kwa bafana ba FC Barcelona kuko Messi ashobora kuyigumamo. Impamvu nuko yasavye ko mu gihe ubuyobozi buzoba buhindutse body yose igahinduka azoba yiteguye kuyigumamo. Igere navyo vyabaye ubuzima burahinduka aho n'amatora ya president wa FC Barcelona yashizwe itariki 15 z'ukwa gatatu muri 2021. Mukamenya yuko Bartomeu yarazwe yo president wa FC Barcelona nyine atanuka zitoza. Icyo mvira na Messi ashobora kugigumamwo atampinduka, naho Messi bwa kashobora kuyigumamwo umusatirizo wa kera wa FC Barcelona nyine Samuel Eto'o legende yavuze yuko Messi n'ubundi Barcelona ari Messi. Yatangaje abantu aho yavuze yuko Messi aramuze avuye muri Barcelona ikwiye kucihindura izina kuko Barcelona egare Messi. Ivyo yavuze nyuma yaho nyine bimaze iminsi ivuga ko Messi ashobora kuyisohokamwo, aho imigwi yarimira habwa amahirwe kuri uyu saha yari umugwi wa Inter Domira nkuko Tuto Sport ibivuga, Gazeta dello Sport ibivuga. Inter Domira niyo yarimira habwa amahirwe gusa imigwi nka Manchester City, Paris Saint-Germain nayo yarimira mwipfuza. Ronald Koeman tukimuriko aho yamaze gushika Barcelona agiye gusinya amasezerano y'imyaka 2 yagiye ajanye na Sherda yahora n'umwungiriza muri Ajax, ari umwungiriza wa Erik ten Hag akaba ari bazomwungiriza wiwe muri Barcelona nkuko vyatangajwe. Uyu Sherda ni umwe mu bamenyereza bungiriza beza bivuga yuko kugira Ajax igeze neza mu imyaka irangiye yabigizemwo uruhara. Ikindi ngo nuko Koeman nyene yifuza kuzoca sinyisha Donny van de Beek umukinyi wo hagati wa Ajax yaramaze igihe kitari gito yifuzwa n'imigwi nka Real Madrid na Manchester United. Bashobora kuzoca aja muri FC Barcelona nkuko amakuru atandukanye ava muri Espagne bimenyesha. Tukuri kuri Ronald Koeman, Arsene Wenger umwe mu bamenyereza b'FC muri Premier League akaba bashobora kumusubira mu gusereka igihugu ubuholandi nkuko Daily Mail ibivuga. Yindi nkuru tukiri kuri FC Barcelona ni inkuru mbi cyane
ku bafana ba FC Barcelona, aho umunyezamu w'abandi Marc-Andre ter Stegen yaje kubagwa kwivi giwe giburyo, aho ashobora kumara amezi yari hagati y'abiri hamwe 8 byumvikana katazotangura sezo kubera ukubagwa kwa mukoreweko. David Silva ati Manchester City so kwa mu mutima wanje, hanyuma yo kuyiva nyuma y'imyaka 10 ayishitsemwo ikanamwemerera kumwubakira igishushanyo nyuma ya Etihad, akaba yasinye muri Real Sociedad, akaba yateye ndobo Lazio, Roma, bari barumvikanye amasezerano y'imyaka 3, aho yabaye shock, aho yatangaje abantu benshi ukuntu David Silva sinye muri Real Sociedad. Ire biratangajwe yuko azosinya muri Lazio, Roma, akaba yasubiye muri La Liga nyuma yo kuyivamwa aje muri Man City aho yakina muri Valencia. Biravugwa yuko Pierre-Emerick Aubameyang kizigenzo wa Arsenal hamwe n'umugusereka igihugu wa Gabon agiye kongereza imyaka 3 muri uwo mugwi w'abarashi, ahashobora kuzozera mu mashina 250 vy'amapaundi kundwi. Disuye kuri FC Barcelona gato umukinyi azokwanka kugurishwa muri irici azoca agabanya umushahara. Abakinyi bane banyene muri kakari batemerewe kugurishwa, aho ni Messi, Lenglet, De Jong na Ter Stegen. Abandi bose ngo bihutika kugurisha harimo Suarez, Busquets, Vidal, ba Umtiti, ba Alba. Murabo bose rero umuntu azokwanka kugurishwa, umugwi ukeneye kumugurisha mwizi mpinduka urimo azoca yemera kugabanya umushahara kugira umugwi ushike ku ntumbero wihaye. Manchester City igiye kuzana yandi miliyoni y'amayero cyangwa muri Napoli kuri Kalidou Koulibaly, aho igiye gutanga ngo sabe miliyoni 70 z'amayero, gushaka ama bonus zo ziratanga buke bivanye nuko azoza arigenza. Cristiano Ronaldo yahanuye Juventus gusinyisha umusatirizi wa Wolverhampton umunyamexique Raúl Jiménez, amubonamo nk'umwe mu basatirizi mufasha kwigenza neza, agakomeza kwandika amateka ku myaka 35 yiwe afise. Ikinyamakuru Sport kiti Juventus ntigeze ivuga yuko itazogurisha Cristiano, kivuga ko umusihaje ubusabe bwiza ngo Juventus yiteguye gutanga Cristiano Ronaldo, kivuga ko Paris Saint-Germain yari maze imisi imwifuza, ati umuzi yazanye miliyoni 54 z'amapaundi, miliyoni 54 z'amapaundi ngo Juventus yiteguye gutanga Cristiano Ronaldo muri Paris Saint-Germain. Tukiri kuri Cristiano Ronaldo nyene ngo ababosi bashasha bashaka kugura umugwi wa Newcastle. Muribuka yuko baba muri Arabia Saudite vyanse urehaje bashasha, abo bandi bashasha umusi bayiguze ku miliyoni 250 z'amapaundi ngo bashaka gusinyisha abakinyi bameze nka Cristiano Ronaldo. Abo babosi bashasha ngo twasinye kimenyesha no kuri Sport Bible ngo nishira hamwe ryo muri Singapore ryitwa Belagraph Nova Group. Iryo rajyo ngo rikazura mukaziguze Newcastle ngo bamwe mu bakinyi zosinyisha ubwa mbere n'abakinyi bameze nka Cristiano Ronaldo. Nibaza amahera ntana kimwe adakora. Paris Saint-Germain, Dortmund na Monaco zose ziko zirabwa kuri Wilfried Zaha, umwe mu bakinyi bacenga cyane muri Premier League, asanzwe kina Crystal Palace mu mwaka uheze, yarase kayisohokamwo ahembwe nka Chelsea, Arsenal samwifuza. Ubona hani PSG, Dortmund na Monaco zirimo ziramugwanira. Tuje ngaha mu Burundi wacu mugwi wa Simba Sport Club ngwigange muri Tanzania uzokina rukino rwa kivandimwe na Vitaro tariki 22 z'ukumunani muri uyu mwaka nyene Dar es Salaam kuri Simba Day cyangwa ku munsi wa Simba. Mumenyereza wa Kewa Atletico Academy Cedric Kaze afatanije n'abandi bamenyereza babiri b'abarundi bagiye kumenyereza umugwi wa Azam FC muri Tanzania. Biboneka ko bamenyereza abarundi barakuzwe kandi baboneka ko bafise ububasha bwo kumenyereza imigwi ikomeye muri Tanzania. Bariyo mumenyereza mu gusereka igihugu wa Tanzania, mu Burundi, mu Rwanda bariyo. Bona ko abarundi barimo barigeze neza mu vyerekeye kumenyereza. Guys, twafusabe kugira sabone cyangwa subscribe kugira mudushigikire, muzaba mugize neza. Imana yibampera umugisha. Murakoze.